Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirirwa n'amakuru yose, inkuru zose n'ibiganiro vyose tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV, imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Tugushikiriza amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'inkino, mu gisata ca politike, mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi vyose biba bigezweko biriko biravurwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Utegerezwa rero kubandanya ubana natwe. Umugabo w'imyaka 35 yarishwe n'abo mu muryango wo kwa sebukwe bamuhoye kuba yaranse kwishura inkwano y'umukobwa wabo. Ntarakugeza ko iyo nkuru y'umubabaro nunyemerere nkugeze ko ino nkuru ivuga ko abakozi bo mu bunywero butandatu bwo mu gisagara ca Ngozi bapfunzwe bariko baratakamba ko borekurwa kuko bakorera ku mategeko y'abakoresha babo. Abo bakozi batanga ibinyobwa mu bunywero abo bita seriveri bafashwe ku mugoroba wo kuwa 25 z'ukwezi kw'indwi 2023 bahorwa ko ubunywero butandatu bakoramwo butubahirije ibiciro vyashinzwe vy'ibinyobwa vya Braludi. Buri bunywero bakoramwo bwatojwe ihadabu y'amafaranga 100,000 mu mafaranga y'amarundi, mbere bahabwa n'ibitansi. Ubunywero nabwo buca burugarwa kuva uwo munsi. Ibibazo bishikirizwa kuri izo ngingo ni vyinshi. Hafashwe abakozi bene ubunywero baguma bidegemvya, abakozi bagasaba ko abakoresha aribo bohanwa kuko nibo batanga amategeko umukozi agenderako. Mu gufata abakozi b'ubunywero n'amahoteri, bene amahoteri bakidoga bakavuga ko bakoresha amazu azimvye bafise NIF ndetse na Registre de Commerce, mu gihe ubunywero busanzwe bwose ivyo vyose atavyo bafise. Bagasaba ko hoba inama yo gusigura uko iyubahirizwa ry'ibiciro vya Braludi rishirwa mu ngiro hisunzwe uburyo bukoreshwa mu kudandaza. Ku mugoroba wo kuri uwa 25 z'ukwezi kw'indwi 2023 aho bahagarikwa, Bucumi Joseph Martin musitanteri wa komine Ngozi yamenyesheje ko mu gisagara ca Ngozi amahoteri 5 yonyene hakwije ibisabwa n'amategeko hari yarekuriwe kudandaza inzoga ku biciro biri hejuru gato. Nayo uwurongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi wamenyesha ko bariko bubahiriza amategeko y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugeje ko mu ntango zano makuru y'umubabaro nuko umugabo w'imyaka 35 yishwe n'abo mu muryango wo kwa sebukwe bamuhoye kuba yaranse kwishura inkwano y'umukobwa wabo. Umugabo w'imyaka 35 y'amavuko yitwa Kwizera Emmanuel yaba mu karere ka Kiruhura mu gihugu ca Uganda yarishwe n'abo mu muryango wo kwa sebukwe bamuhora kuba yaranse kuriha inkwano y'umukobwa wabo. Umuvugizi w'igipolisi ca Uganda Fred Enanga yatangaje kuri uwa 17 Mukakaro 2023 ko Kwizera yakubiswe kugeza aho asezera isi igihe yari yagiye gucura umugore wiwe bari bahukanye. Enanga akaba yaragize ati yari yagiye gucura umugore wiwe yari yagiye iwabo mu minsi iheze bari barahukanye. Abo bamwishe ngo bamaze kubona ko Kwizera yamaze gupfa baciye bata ikiziga ciwe mu rugomero rw'amazi rw'uwitwa Rwakashuji George. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru co mu gihugu ca Uganda Daily Monitor, 2 muri 5 bakekwa kuba bari mu bagize uruhara muri ubwo bwicanyi baciye batabwa muri yompi. Abo nabo ni Margarete Kendere ndetse na Ronalde Bakashaba. Ni mu gihe Grace Namara Alene Ikiriza ndetse na James Amupire bobo bagumye baronderwa. Nayo kandi mu yandi makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mu gihugu ca Niger abasirikare bariko barahirika ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum. Kuva mu gitondo c'ejo haheze Perezida wa Niger Mohamed Bazoum arugaranywe ku kirimba ciwe i Niamey
ku murwa mukuru w'ico gihugu. Abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu ntibemerewe kuja ku mirimo. Abasirikare basanzwe bacungera umukuru w'igihugu garde presidentielle nibo nyene bamwugaranye. Ejo hiriwe amatangazo avuga ko atari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ahubwo ko ari ibibazo vy'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu. Perezida Bazoum yoba yashaka guhindura umukuru w'abasoda bamucungera, uyo nawe aca aragumura abasoda atwara. Ku mugoroba abanyagihugu baragerageje gukora imyiyerekano yiyamiriza abo basirikare ariko baca barashwiragizwa n'amasasu y'abasirikare bacunze ikirimba c'umukuru w'igihugu. Mw'ijoro ryakeye hari abasirikare bahavuye baja kuri radiyo na televiziyo ya Nigeri baratangaza ko Perezida Mahamadou Bazoum atembagajwe, ariko gushika ubu ntibiramenyekana neza ko ubutegetsi bwamaze gutembagazwa vyaheze. Ntawuzi ko abasirikare bose bamaze kwemera gukurikira abafashe ubutegetsi. Ejo havugwa ko ayandi makambi ashaka kurwana n'abacungera umukuru w'igihugu. Niger kandi womenya ko ari kimwe mu bihugu vyabayemwo kudeta nyinshi muri Afurika. Niger yikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo itandatu. Umukuru w'igihugu wa mbere Hamani Diori yatembagajwe n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare Lieutenant Colonel Seyni Kunteshe kuwa 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na kane. Nk'uko biriko biragendera Mohamed Bazoum, abasirikare basanze Hamani Diori ku kirimba barasa umukenyezi wiwe baca baja gupfunga Perezida Diori. Perezida Seyni Kutenshi we yishwe n'ingwara mu bitaro mu Bufaransa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo inani n'icenda. Ico gihe yasubiriwe na General Ali Saibu yari arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare akaba na muvyara wa Perezida Kuntishe. Perezida Salibu yarasubijeho imigambwe myinshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda na rimwe aca aratunganya amatora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda na gatatu. Perezida Mahamane Osmane niwe yitorewe bwa mbere n'abanyagihugu aho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda na gatatu, ariko intwaro yiwe yamaze imyaka 2 n'amezi 9 gusa. Muri Nzero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda na gatandatu, Perezida Mahamane Osmane yaratembagajwe n'abasirikare barongowe na Colonel Ibrahim Bare Menasara yari umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare. Perezida Menasara yatwaye imyaka 3 aca araraswa n'abajejwe kumucungera umutekano, bakaba baramwiciye ku kibuga c'indege i Niamey muri Ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda n'icenda. Umukuru w'abajejwe gucungera umukuru w'igihugu Komanda Duda Malamu Wange niwe yafashe ubutegetsi kugeza hasubiriye amatora muri Munyonyo uwo mwaka nyene, maze hasubirirwa na Perezida Mamadou Tandja muri Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda n'icenda. Perezida Mamadou Tandja yaratowe ibiringo 2 vyemewe n'amategeko, ariko hageze kurangiza ikiringo ca kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2009 ararahira kuvaho, ahubwo ahindura ibwirizwa shingiro kugira yiyongere imyaka 3 ngo kubera hariho imigambi hatari bwaheze kurangura. Perezida Tandja yatembagajwe n'abasirikare barongowe na Komanda Salou Djibo muri Ruhuma mu mwaka w'ibihumbi 2010. Perezida Djibo yarongoye igihugu gushika ku matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2011 yashikanye ku butegetsi Perezida Mahamadou Issoufou. Perezida Issoufou yarongoye Niger ibiringo 2 yatorewe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021. Igihe ava ku butegetsi, Perezida Issoufou yabaye akarorero mu karere mu gihe bagenzi we bariko bahindura ibwirizwa shingiro ngo baronke ikiringo ca gatatu. Abo ni nka Alpha Condé wa Guinée, Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire, uwundi yari yikekwa ko abishaka yari Macky Sall wa Senegal. Perezida Issoufou yarakejwe cane na rirya yavuye ku butegetsi agifise abanyagihugu benshi bamushigikiye. Umushikiranganji wiwe w'intwaro yo hagati mu gihugu Mohamed Bazoum niwe yamusubiriye inyuma y'amatora yo muri Ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi 2021. Perezida Mohamed Bazoum niwe ari mu bibazo kuva ejo mu gatondo. Guhirika ubutegetsi biriko biragaruka muri Afurika. Hagati yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo itandatu no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda,
Henshi muri Afurika ubutegetsi bwahinduka biciye muri kudeta z'abasirikare. Aho hasenyukiye Uburusiya URSS mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe, ibintu vyarahindutse mw'isi. Intwaro zaciye muri kudeta ntizari zicemerwa, maze amatora atera yiganza hose. Muri kino gihe Uburusiya bwasubiriye guhangana n'Abanyamerika. Amakudeta asa n'ayariko aragaruka cane ku mugabane wa Afurika. Mu bihugu vya Afurika y'uburengero, abasirikare bashigikiwe n'Uburusiya baguma bakuranwa gutembagaza intwaro zavuye mu matora, ziboneka nk'izishigikiwe n'Ubufaransa. Niger ishikiriwe inyuma ya Mali, Guinea ndetse na Burkina Faso. Mu minsi iheze ubutegetsi bwa Perezida Umaru Sissoco Embalou bwarahatswe gutembagazwa muri Guinea Bissau. Kugeza ubu itembagazwa ry'ubutegetsi rikomeye muri Afurika y'uburengero. Umurindi biriko birashobora gutandukira n'ibindi bihugu, na cane cane n'iyo Abanyaburaya n'Abanyamerika nabo batangura gushigikira abasirikare batembagaza intwaro zishigikiwe n'Abarusiya. Afurika izoba isubiye mu ntwaro z'abasirikare. Perezida Mohamed Bazoum yari umukuru w'igihugu agira 10 wa Nigeri.